Ugene kuja hafi niwijana ariko kene gushika kubijana n'abantu. Iriko rirakwegeranya. Imbono yawe irakwegeranya. Nturaba ivyo arivyo vyose. Ugendana n'abari bo bose. Ntukora ivyo arivyo vyose kuko ufise iyo uriko uraja. Naho babigoye. Ego. Rero mu nzitizi nazo kenshi umuntu ari mwiyerekwa. Inzitizi kenshi nizigira uburemerezi. Kuko wewe ashobora no kutavyita ibibazo akavyita intambwe zo gutera. Amaro neza abakunzi ba twige hama nkuko mubizi jewe nitwa Christian Bazumutima uno munsi ndaza kubaganiriza ndi kumwe no mugenzi wacu imbere yuko mbandanye reka tumuhe ikaze atwidondore atubwire uwari we ego murahawe ikaze cyane. Ego murakoze cyane jewe nitwa Ivan Mutoni ego ndubatse mfise n'abana batatu ego kubijanye n'umwidondoro wanje nibaza ngo noba ndagejeje ngaho. Murakoze cyane uno munsi rero turaza kuganira kubijanye n'iterambere. Kumbure dutanguriye hagufi kuri wewe iterambere urisigura gute? Ego murakoze cyane. Iterambere riragutse ushobora kurivuga ufatiye ku gihugu, iterambere ry'igihugu, iterambere ry'intara runaka, ry'imiryango canke ry'umuntu ku giti ciwe. Ego. Rero nibaza ngo nkuko mwavuze ko iki kiganiro cyane gihagaze ku kugerageza kwigisha, kuhinyigisho, gufasha urwaruka, nibaza ko twohagarara ku terambere ryo ku muntu ku giti ciwe. Ego. Okay, tugiye kwa nyene. None twovuga gute twobwira gute umuntu yipfuza ati je ndakeneye kubona iterambere mu buzima bwanje. Hari akamaro ko kuronka iterambere. Ni giki nyamukuru wobwira umuntu nk'uwo? Ego. Rero iterambere ku giti cy'umuntu kenshi dushobora kubiha insiguro zitandukanye kuko aho twakuriye tuzi kubona ko umuntu yateye imbere yimutse mu ishure yaronse umuduga yubatse inzu. Turafise ukungene twakuze mu kibano no mu muco wacu twita iterambere. Ariko rero jewe iterambere ndariharura cyane mu gifatanye n'intambwe gusumba ibintu ugenda wakira kuko nubwo ntashigikira abatiga ushobora kubona ko uwize agatera intambwe akimuka agashika ku mashure akaronka n'impamyabushobozi umenga niwe yateye intambwe yateye imbere ukaca ufata kurya byananiye bitakundiye kubandanya atateye imbere oya nkaho numva ko atari urufatiro rwo kwerekana ubuteye imbere n'udateye imbere kuko igikuru kuri uyo muntu yagize amahirwe n'utagize amahirwe igikuru naho bariko bararerekeza wewe ko yize amashure uno munsi bizomushikanahe bizomufashahe mu ntambwe z'ubuzima bwiwe utize nawe bizomushikanahe. Rero gikuru ni igifatanye n'iyerekwa ico gituma jewe no nibaza ngo ushobora kuvuga iterambere atayereka ufise. Okay, uraho nyene reka tuje kuri ico kibazo cakabera nibaza ko umuntu hari umuntu yovuga ati none jewe nari nkeneye gushika kure n'ivyo ndakeneye gutera iyo ntambwe ariko vyerekeye yerekwa canke imbono ya Kazoza ntavyo mbona neza. Ni gute umuntu yitegurira ivyo hama akanabishira no mu ngiro? Ego cyane murakoze. Ego hari umukozi w'Imana koze ibintu bidasanzwe yitwa Miles Monroe niwe akunze kuvuga ati nta muntu agoye mu isi nk'umuntu atagira iyerekwa. Ego hari n'undi yitwa Dr. Robert Schuller nawe aravuga ico kintu avuga ati nta kibazo kinini gihari kindi usibye kubura iyerekwa. Rero iyerekwa norigereranya nko ku bwato kugira ngo bumenye uko buraja kugira ngo budata inzira burafise akantu mu bwato bwereka ati ngahariya muri nord ubwato bugaguma burondera iyo sinyari. Rero no ku muntu birasaba kuba afise iyo ariko araca imbono nubwo itoroshe kumenya kuko birasaba umwanya munini ntitwanabikuriyemo ntibabitwigisha ku ishure si ikintu coroshe. Rero iyo umaze kuyitora ariko ni ikintu cagutse aho nyene mbega imbono ni ikintu ushobora gutora muri uwo mwanya nyene. Imbono iragoye ego je ndabivuga nk'uwabiciyemo. Ego ikintu cya mbere kigoye ni nko gushobora kugerageza kubirondera umaze kuja gukura umaze kuja mu engagement ufise umuryango
ufise abana ufise ibintu byinshi bihagaze ku gatwe kawe biraza kukugora kumenya imbono nivyo kuyishira mu ngiro n'ikindi kintu ariko kuyimenya kugira umuntu avuga ati nkako kantu waruvuze ko mu bwato marayika agenda mu bwato kajya kantu niba twari cake n'ibita mu busol nk'ikiranga ahantu uri kuraja kugira umuntu ayishikeho cyane cyane reka tuganiriza urwaruka hari umuntu yokuvuga ati ndakeneye kumenya menga sindi sûr sindabizi neza uhari cyo mufasha kugira amenye nico nariko ndavuga ushoboye nk'aya makuru kumbure twebwe nitwayarose mu buto bwacu rero ushoboye kuronka amakuru nk'ayo ukiri muto birakorohera urashobora gufata uyo mwanya ukwiriye uhagije wo kwitahura ukumenya imbono yawe bikoroheye sico kimwe n'umuntu nawe ari mu buzima avuga ati jewe uyo mwanya wo kurindira nta ofisi nimba narihenze nta kundi ndabandanya ubuzima ukomeze ariko kugwaruka bigushikiye hakiri kare imbono iratandukanye n'ibyifuzo iratandukanye ico no kwita ibintu bifatiye ku bigumbagumba ko imbono ntigarukako imbono ni ikintu wakuze mu muryango runaka hari ikintu wewe wabona abandi babona umenga nibisanzwe ariko wewe mu mutima wawe ukumva ati oya notegerezwa kugira ico nkoze mu buto bwanje nzotegerezwa kugira ico nkoze ibintu bive mu muryango wacu nzotegerezwa kugira ico nkoze kugira ngo intara yacu imere gutya yuko twageze tuvuga iterambere rirafatana nawe rigafatana n'umuryango rero nico kintu muri wowe wumva umenga woronka amahoro ari ukubonye gitoye inyishu rero kenshi kiragutse gifatanye nawe gifatanye ahubwo gigirira inyungu na benshi unagiye kubibona abagiye bagira imbono bagiyerekwa bagashobora kuritambukiramo n'abantu wanashima bagiye bitaratanga umusaruro ahubwo umusaruro ukaza kurunganwe rwagiye rukurikira. Munyemerere babaza kino kindi kibazo umusanzu gifatanye n'ico nkuko warubivuze nivyo harabo twita intwari harabo twebwe mu gihugu cacu wanashaka turafise Rwagasore turafise Ndadaye turafise abantu batandukanye bashitse ku bintu bitandukanye turabona vyo kuri mu vyo bashitseko nkuko warubivuze ntibagiye bafunguye kuri uwo mwimbu babona umenga cyari ikintu cyo kwitanga. Ikibazo rero mfise ni iki ko gushika ku mbono cyangwa ku kintu wifuza gushika ko atari coroshe kugira uhangane n'izo nzitizi cyangwa n'ivyo bintu byose ni gute umuntu yoshobora guhangana navyo hama akanabirengera warashaka kuko urashobora ati ndashizeho uwo mushinge mugabo hari usanga hari ibintu byinshi usanga biba bihari bikenewe ni gute none umuntu yobyifatamo? Urakoze cyane gutanga akarorero k'incungu nagomba ndabereke cyane ingene imbono itandukanye kuri buri muntu. Nibaza ko Rwagasore mu gihe ciwe hari abumva ko ibihe bari babayemo ataco bibatwaye bakavyakira uko bakumva ari amahoro ariko we n'abandi boba barashoboye gufashanya bakumva umenga suku ibintu vyategerezwa kugenda. Rero nuko imbono igendera atandukana ku bantu wewe ico kintu kumva umenga oya bikagira ubushobozi mu mutima bigatwara ubwenge bwawe bwose ugasanga rero ico nico nagomba gushika ko cyane ciyerekwa iyerekwa rirakwegeranya imbono yawe irakwegeranya nturaba ivyo ari byo byose ugendana n'abari bo bose ukora ivyo ari byo byose kuko ufise iyo uri kuraja naho babigoye rero mu nzitizi nazo kenshi umuntu ari mwiyerekwa inzitizi kenshi nizigira uburemerezi kuko wewe ashobora no kutavyita ibibazo akavyita intambwe zo gutera ugati kumbura ikintu sindagishikira akiga uburyo yogica haruhande canke agahangana naco hari n'igihe bimusaba kurindira kuko uburyo n'ubushobozi busaba gukemura ico kibazo budahari mugabo ntibigira uburemerezi nk'umuntu atazi yariko araja umuntu atazi yariko araja cyane cyane muze kunyemerera nze ndagerageza kubafatanya abo bantu babiri ufise yariko araja n'utagira yariko araja kenshi hari ibintu biza ku buzima bwacu suko bifise agaciro kanini mugabo hari ico bije guterera rero hari igihe udatahura umuntu yaje mu nzira yawe ica amaze canke ikintu cakubayeko ko hari ikintu kiza kikaza kukwigisha
ugasanga rero mwiyerekwa ryawe naho nubwo umenga caragutesheje umwanya canke hari ico cakoze kitakunezereje ariko hari ukuntu cakwegeranya hari inzira caguciriye kumbure na discipline no kutuvuga cyagufasha mu buryo butandukanye. Okay, tugarutse rero kuri cya kibazo cya mbere kijanye no n'iterambere, warashaka kwiteza imbere umuntu ku giti ciwe, tuko tuganiriza warashaka no Rwaruka, turashobora kubaza duti kino ni igihe cy'ubuhinga bwa none kandi turabona neza ko ari ibintu byinshi byahindutse. None ni giki wobwira bamwe kumbure muri batoyi bacu cyangwa abo tungana cyangwa mu buryo mu Burundi wese ahari yoshobora kuryohererwa cyangwa mu Gifaransa kugira bavuga ko profita, sivyo? Iyo buhinga bwa none kugira ashobore kwiteza imbere mu bwiwe. Ego murakoze cyane, ico kibazo ni ciza cyane na cyane kugwaruka. Twebwe twagira ibibazo yo kuva muri ibi bihe aho ubuhinga bwateye imbere rwose biratworohera. Nababwiye iterambere rifatira kuyerekwa ryawe n'intambuko utera. Rero ku ntambuko ya mbere n'intambuko ya nyuma hari imyaka myinshi, igihe kirekire utazi kidafatanye nawe, gifatanye n'umwanya. Rero nk'ubu fasha akarorero, mu minsi yahera hari umuntu wifuza kuvuga ati je nimba ngomba ivy'ubudandaji, hari umugwiza atunga akomeye wo muri Amerika ahora agirisha nk'ibiganiro, muga kwinjira muri ivyo biganiro barariha amahera atagira make kandi bibera iburaya, ushobora no kuronka na visa. Urumva hari inzitizi nyinshi, ariko uno munsi kubera ubuhinga ntibigikeneye kujayo, ntibikeneye no kuriha amahera yo kujayo. Uja gusanga uzi gukoresha ubuhinga bwa none uno munsi, urashobora kuja gusanga ikiganiro cabaye amasaha 5, wewe hari umuntu yashoboye kugira incamake ryayo akayishira nko kuri za YouTube, ukagikurikirana mu minota mikeyi atanu uburyo bigutwaye, ukaba uraronsa ubumenyi wundi yarihiye amamiliyoni kandi byasabye ingendo. Ego nivyo je noshobora kwiteza imbere, ariko none aho mbaye wanashaka n'igihugu canje ninde abibato. Ego murakoze cyane. Bo ico novuga kigoye mu mico yacu canke guhumbure y'abanyafrika, ko no mugerageza kuraba no mbona umenga ni ikintu dusangiye nk'abanyafrika. Turafise ukuntu umenga twigarukirizako byinshi, nivyo haragiye habaho nk'abo intwari z'ibihugu abagiye bikura mu kivunga bagashobora kubona inyungu za bose za benshi, ariko siko cyane umuco w'abarundi cyangwa w'abanyafrika umeze. Umenga umuntu wese igarukirizako yironderera inyungu ziwe, ariko ubundi hajya umuryango, igihugu bibanza gutangurana n'umuntu umwe. Ego bitangura kuri wowe hama n'inshuti zawe, nimba abo muvukana, abavyeyi bawe canke wubatse umugore n'abana, nuko igihugu kigenda kirubakwa bivuye muri wa muntu umwe nabo bamukikuje bose. Rero iyo aba twoshobora, kandi ibihugu bimwe bimwe byagiye bitera imbere, nico cyabafashije. Iyo aba twoshoboye kurengera inyungu zacu, wowe ukifuza uti muri urunganwe rwanje baze bavuge ko nagize ico namaze, baze bavuge ko nagize ico naterereye. Ego rero novuga ngo imbere yuko vyega abandi, ino iwacu tuzi ngo vyega abajejwe igihugu, naco gituma vyoroshe kubidogera tubata ko amakosa, ariko iterambere rihera kuri wowe ukarikwiragiza muri kumwe, bitera vyaguka ku ntara, ku gihugu. Kumbure na runo runganwe hari abantu ashobora gukora ikintu kikabeneficia toute une génération. Ego Afrika ikabironkeramo, Amerika. Hari abavuga bati ugene kuja hafi n'ibijana ariko kene gushika kubijana n'abandi. Nivyo birumvikana. Murakoze cyane, inyigisho n'amajambo twaganiriye turatse umwanya atari munini cyane, ariko kwari kubwira dushiraho kumbura umushinge hama mu nyuma tuzokubakirako. Ndabizi wanashaka ntiwagiye mwido nido y'ibyo wari wifuza kuvuga neza, ariko ni intangamarara, ni intangamarara kuri twese, na cyane cyane kugira dutahure yuko uruhara n'urwa twese. Bwa mbere ukwiteza imbere, bwa kabiri ugateza imbere kumbura abagikukuje, mbere wanashaka n'igihugu cyose.
hari uwavuze ati ndabitwa Mbega n'umukozi w'Imana ngaha yavuze ngo iyo ikibazo kirinde kiza kiba gitekeye inyishu gitekeye inyishu. Umugwiza atunga yitwa Jack Ma wa Alibaba arakunze kubivuga ati ndakunda igihe hari ibibazo mw'isi kuko cyo mbonamo opportunité d'affaires ni ingene nokemura ivyo bibazo rero ni hamwe na navuze tumuntu afiyere ku bibazo ni n'amadefi kuri we n'amadefi kandi bimutera intege yo gushobora kwidepasa kugira ngo ashobore kuba uwa mbere kumbura atanze inyishu. Murakoze cyane, reka tugarukiritse hano tubibutsa kandi yuko ino ni YouTube yitwa Twige, cyane cyane turashira imbere ibintu bijanye n'inyigisho mu buryo butandukanye kandi tuzokuma tubashikiriza ibiganiro nk'ibi. Turashimiye kandi umugenzi wacu Tony musanzwe wari ukuntu iryo zina turica hagati tukamwita Tony mugani mutoni yiva nibo bwa mbere tukwakire hano ariko turizera cyane ko atari bwanyu nitwasura kubita. Murakoze cyane na cyane ko bivanye n'ibibazo mwabajije twumva umenga ni byinshi twavuga mugabo umwanya ntiwadukundiye ngira uko mubivuze ni Intangamarara kandi tuzozekwa igihe cyose muzo tubwira tuze gusangira namwe. Murakoze cyane, natwe tuzobitura n'ivyo mugira ibihe vyiza ariko cyane ku bantu bifuza kwiga icongereza hari inyigisho zitandukanye muzozikurikirana mugira ibihe vyiza.